Ndagize mwirwe Veniste. Leta z'Ubumwe za Amerika igiye kuzorungika abandi basirikare 500 ku mugabane wa Buraya gukomeza umutekano w'inteko za OTAN. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwavuze ko Uburusiya bwarungitse hafi inguvu zabwo nka zose kurwanira muri Ukraine. Mu gihe Perezida Vladimir Putin yongereje ibitero, umutegetsi mu gisirikare ca Amerika yaragabishije ko Uburusiya buriko burondera abagwanyi b'abanyamahanga b'abanyesiriya kubafasha iyi ntambara. Leta z'Ubumwe za Amerika uyu mwaka imaze kurungika abasirikare 12,000 biyongereye ku bari basanzwe ku mugabane wa Buraya. Ariko Perezida Joe Biden yavuze ashimitse ko ata musirikare wa Amerika azoja kugwana n'Uburusiya muri Ukraine. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwavuze ko abasirikare b'Uburusiya bagereranywa n'abarenga 150,000, hafi 100% ry'ubushobozi bwa gisirikare bw'Uburusiya bamaze kwinjira muri Ukraine. Amakenga arabandanya kwiyongera yuko igisagara ca Odessa ahari kivuko gikomeye c'igihugu gishobora kuzotegwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaragabishije ku munsi w'Imana ko Uburusiya buri mu myiteguro yo gutera amabombe akomeye kuri iki gisagara. Kuri intambara nyene ishiramwe mpuzamakungu ONU rikeneye umuhora wo gucishamwo imfashanyo zija mu bice birimwo intambara muri Ukraine. Umuyobozi w'urwego rwa ONU rw'ubutabazi Martin Griffiths yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ko abasivile mu bisagara nka Mariupol, Kharkiv, Melitopol hamwe n'ahandi bakeneye imfashanyo zihutirwa cyane cyane imiti. Iyi nama yakoranye mu gihugu Ukraine n'Uburusiya bari mu biganiro ku ncuro ya gatatu byo guca umuhora w'imfashanyo, ariko Uburusiya bwavuze ko butaronse ivyo bwari bwiteze muri ivyo biganiro. Griffiths asaba ko impande zose zigwana zikwiye gukingira abanyagihugu n'inyubakwa zabo mu gihe barasana ibisasu muri Ukraine. Yavuze ko ONU yarungitse intumwa zayo i Moscow mu biganiro n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya kuri ico kibazo cyo gutanga imihora y'imfashanyo. Washington, ijwi rya Amerika. Mu yandi makungu, raporo ya ONU kuri Afghanistan ivuga ko intambara hamwe n'ibitero ku basivile byagabanutse kuva abatalibani bashitse ku butegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Ariko iyo raporo ivuga ko agateka kazina muntu ku banya-Afghanistan benshi gahungabanywa birenze urugero. ONU ivuga ko ubwicanyi ndengerabutungane kubahoze muri leta barimwo abacamanza, abashingwamanza, cane cyane abo igitsina gore ubandanya. Komiseri wa ONU ku gateka ka muntu Michelle Bachelet yavuze ko abatalibani bishe abaharanira agateka ka muntu, abakora mu bimenyesha makuru, abandi nabo barafungwa no kuzimanganywa. Michelle Bachelet avuga ko hambavu y'ayo mabi abantu hafi 200,000 ni kuvuga ica kabiri c'abanya-Afghanistan bahanzwe n'ikigoyi. Ibi vyatumye abana bakoreshwa, abandi bagashingirwa bakiri bato, ahandi bakagurishwa kugira abavyeyi baronke ibifungurwa. Ambasaderi wa Afghanistan muri ONU i Geneve avuga ko igihugu ciwe gihanzwe n'ibihe bitoroshe kandi ko gukingira abanya-Afghanistan bikwiye gushigwa imbere ya byose mu bikorwa vy'amakungu. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo muri Afrika, muri Cote d'Ivoire, abantu bashika 5 barapfuye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere baguweko n'igorofa i Abidjan ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abajejwe kuzimya imiriro bavuze ko abandi bantu 13 bakomeretse kandi ko ibikorwa bibandanya byo kurondera abandi boba barahasize ubuzima. Iyo nyubakwa y'amagorofa 4 agerekeranye yasenyutse mu ijoro ryo kuw'Imana rishira uwa mbere. Umushikiranganji wa mbere Patrick Achi yavuze ko amatohoza y'iryo sanganya yatanguye kandi amategeko akazokurikizwa. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri guheze, iyindi gorofa yari kirubakwa yarasenyutse aho nyene i Abidjan, hapfa abandi bantu 7.
urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri @radio@voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Kuri iyi tariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Uyu munsi ugeze mu gihe impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bavuga ko nta jambo bagira kandi ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Inkuru irambuye James Joven. Hafi amakungu yose arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, ariko abatuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bo bavuga ko ibibazo byabarenze, nta bwigenge bagira, n'agahohotero kararenze muri iki gihe. Benshi muri bo bavuga ko bafatwa ku nguvu, cyane cyane iyo bagiye gusenya, gukinyizwa n'abagabo mu rugo, kutigishwa imyuga itandukanye yabafasha gukemura ibibazo mu miryango, bigatuma ubuzima bw'umukenyezi mu nkambi budatera imbere. Bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika bavuga ko umukenyezi ari we muryango, ariko aho batuye mu nkambi bavuga ko umukenyezi atajambo agira, naho amakungu buri mwaka yizihiza umunsi wahariwe abakenyezi. Umugore ni wari umuryango kubera ari we aguma yiruka arondera kiriya na kiriya. Mu bisanzwe turafise agahohotero kadasanzwe kifatwa ku nguvu. Iyo tugiye gusenya kwa dusenya inyuma y'ikambi turafatwa ku nguvu abenshi. Ubu bese turabapfakazi no kuri ntidufashwa, hana kimwe badufashisha. Babona yuko umengo turishoboye kandi tutishoboye, ahanyene tubayeho nabi. Ego abakenyezi nta jambo dufise muri UN. Twaranutse nta uja mu kijiji, ye mu kijiji nugufata bafatwa ku nguvu bakagushiramo ingwara utazopfa wivuje ngukire. Abagabo nabo mu kuturya batujya buko babunyama. Hariho numva ngo amashira hamwe wajejwe iby'abakenyezi bakuvyigira hano kata amahoro ufise. Kweri musi mukuru w'abakenyezi yego nibyo, iyo tariki ishitse turayihimbaza, mugabo ntibigenda nk'uko twatubishaka. Umugabo arashobora gutuma umugore mu nzu ugaca usanga yisimbaniye akandi gakumi, canke n'ababanye ugaca usanga umugore na wene ni bamwe gusa muga ntibigwiriye, gusa abagabo nibo bigwiriye cyane cyane. Ugaca usanga yizaniye nk'uwundi mugore, umugore ataye ngaho yirongoreye ubundi, ugaca usanga ari zangorane nyene umugore aguma agira, ugaca usanga no kubaho biramugoye, ugaca usanga nyene mu buzima bitagenda neza. Umunsi wahariwe abakenyezi wizihizwa itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka, no mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Rimwe na rimwe amashirahamwe yafashe impunzi arakora inama yo kwizihiza uwo munsi, gusa bivugwa muri izo nama bisa nk'ivya politike kubera bidashirwa mu ngiro nk'uko bisabwa. Kubw'iyo mpamvu abo bakenyezi bafite icyo basaba shirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR cyo kimwe na leta ya Tanzania. Icyo dusavye leta ya Tanzania na UN, ubwa mbere yoduha ifungurwa zisha hamwe n'inkwi zo kuzicaniza mu ntumbero yo kwikingira irifatwa ryo ku nguvu ko ryogabanuka. Bakekuza n'utuntu akanezereza umukenyezi akabona atari muri UN, mbere badutera kugwana uzoja kuvoma ure n'umusazi yasaje yambaye yatwigirije iyo pantaro umugera n'umwe uzotarikira nka hariya. Bagende kweri baze barabwira n'abagabo baze baratwubahiriza baho kuduhohotera, bagonga mu nkambi baraduhohotera cyane, nta jambo dufise kacinyizo baze barakunda abagore bakunda abagore babo. Abakenyezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barigishwa imyuga itandukanye, naho atari ku rugero rushimishije. Mu bitigiri bitangwa na HCR buri mwaka hafi y'abakenyezi 70 nibo bigisha imyuga yofasha gukemura ibibazo mu rugo, mu gihe inkambi ya Nduta ituyemwo abakenyezi barenga gato 30,000. Mu biharuro vya nyuma byatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR mu mpera z'ukwezi kwa mbere, impunzi z'abarundi zituye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 140, hafi igice cyabo n'abakenyezi. Gusa bugarijwe n'ibibazo ntangere ugereranije na bagenzi
babo mu bindi bihugu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda ziha umwanya umukenyezi mu iterambere. Perezida Evariste Ndayishimiye kuwa kane w'icyumweru gishize yafunguye banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere. Desire Hatungimana. Iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi haba kungana hagati y'abagabo n'abakenyezi, arico gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi. Aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi ari migwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere, ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'ugwaruka, uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha akaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu. Ishingwa ry'iyi banki ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027, aho igihugu ciyemeje guha amahigwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi. Abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko kuronka ideni mu banki ari kibazo. Mvumenga bizotworohera gukora imigambi yacu natwe turonka aho twisuma mu gihe hari naho usanga hari abantu bafite amikoro make. Mugurose nk'abo muhorikira hamwe mu makoperative nk'uko ukacisanga uragiye nko mu iyo banki bakabahangurana ukaronka ahantu ushobora kuza uridandariza n'utuntu tuturengarenga kugira ngo uronke icyo usanasana mu muryango. Abakenyezi twumva dufite umunezero ntangere, tuyiteze ko byinshi. Abakenyezi tugiye natwe kugira imigambi, hama tujyane imigambi, hama dusabe ingurane muri iyo banki. Gutyo rero abakenyezi murazi ko dusanzwe dusabikanya, turakundana, turafashanya, tuzoheza dutezanye imbere biheze bigende neza. Ndabahariwe Marie Salome arongo iyo banki aramenyesha ico bazisunga mu gutanga ingurane. Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshira imbere gushigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe, haba mu mashirahamwe, mu makoperative, mu kubaronsa ingurane. Izoshigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi, ubworozi, uburovyi, amahinguriro, utugenegene, kwiyunguruza, ubuhinga n'ibindi. Izokwaka inyungu itavuna ku ngurane izoronsa abakenyezi mu kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafite ishahanura abagiye kurongora iyo banki. Urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki nirubimenye kandi rubishyire ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi. Ntimuze mwirukira inyungu y'amahera rero, murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazoba bariko bararangura. Ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko ni mwebwe muri ncabwenge mu iterambere, mutegerezwa kubamurikira. Ntimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera. Ndabasavye rero mwebwe mukora muri iyi banki mubamperekereze mu kubama hagufi kugira imigambi yabo yunguke, kuko batungutse muzoba namwe muhomvye. Iyo banki y'abakenyezi ije kwirikira ibanki y'ugwaruka nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca Gitega. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi ry'Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturaramugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022.
Ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda izakina umukino wayo wa kabiri kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu guhera isaa moya n'igice z'umugoroba ku isaha y'i Kigali mu Rwanda, ikazahura na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea. Ku cyumweru Reg, ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda, yatsinze AS Saleh yo muri Maroc amanota 91 kuri 87. Imikino irabera muri Senegal. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umunsi wa kabiri u Rwanda rufunguye imipaka yarwo yose yo ku butaka iruhuza n'ibihugu by'ibituranyi. N'imipaka yari yarafunzwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ariko ku munsi wa mbere hari abo bitoroheye gukoresha umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Ibyo birashingira ku kiguzi cyishyurwa ku bipimo by'icyorezo cya COVID-19. Eric Bagirubusa yarahari. Saa sita z'amanywa zibura iminota mike nibwo bisi ya mbere yari ivuye i Kigali yerekeza i Kampala yari isesekaye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda. Umwe mu bagenzi bwana Jean Claude Gatege yaragiye gusura abavandimwe muri Uganda, akazakomereza mu mahugurwa muri Kenya. Yaturutse mu karere ka Rusizi. Ni ibyishimo bitarondoreka yaba ku baturage bo mu Rwanda ndetse n'abaturage b'i Bugande kuba tugiye kongera kandi guhahirana no kongera gusurana kuba batari baherutse guhura, ko nibwira ko baherukaga guhura mbere iki cyorezo na mbere yuko iyi myanzuro ikataye yari yarafashwe yo kubuza abaturage gusaba. Kugera ku mupaka wa Gatuna ushaka kwambuka muri Uganda byasabaga kugaragaza ko uwambuka yikingije icyorezo cya COVID-19 mu buryo bwuzuye. Umwihariko byasabaga kugaragaza ko yipimishije icyorezo ku gipimo cya PCR cyishyura amafaranga 30,000 ku munyarwanda, amafaranga 47,000 ku munyamahanga. Ubwo twari ku mupaka wa Gatuna hari abo twabonye bahita bishyura bakipimisha kugira ngo babashe kwambuka. Ku rundi ruhande hari abari babuze ayo bacira nayo bamira. Mahoro na Viviani ni abanya-Ugandakazi batunguwe n'ayo makuru, bari baturutse i Kigali. Twebwe ejo twagiye kampu Kigali, turavuga tugiye Kampala, ejo tuzakoresha basi. Baratubwira nyine ni ugukora rapid test, niyo twakoze. Rapid test ni 5,000. None twageze ku mupaka barimo kutubwira kubera ko twaba turi Abagande, batubwiye ngo tushe $50 tukore PCR test, ngo results ziraza gusohoka nyuma y'isaha. Ibyo bintu bibaho? Nta mafaranga dufite, turabigenza ute? Ntago nzi nje ubu ngubu ndicara hano sinzi ikintu bari bunkore kuko nta mafaranga mfite. Numvaga ko ibyangombwa byose mbyujuje, nta kindi twasabwaga. Rero kugera ahangaha batubwira ngo twishyure 70,000 by'amanyarwanda kugira ngo tubashe kwinjira mu gihugu cya Uganda. Ndumva ari ikibazo gikomeye kugira ngo ayo mafaranga aboneke, ntayo dufite. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, umuvugizi wa guverinoma Madame Yolande Makoro yavuze ko leta y'u Rwanda yatangaje ko hazajya hapimwa umubare runaka w'abambuka imipaka yo ku butaka, ariko ikiguzi kikishyurwa na leta. Madame Makoro agashimangira ko nta mugenzi uzabazwa ikiguzi cyo kwipimisha. Minisiteri y'ubuzima nayo yatangaje ko bishoboka ko abashaka gukoresha imipaka yo ku butaka berekeza mu bihugu bituranyi basabwa gukoresha ikizamini cyo mu bwoko bwa PCR mbere yo gusohoka mu Rwanda. Ibi bigakorwa bishingiye ku masezerano ibyo bihugu byashyizeho ku bagenzi babyinjiramo. Ijwi ry'Amerika yakunze kubona abaturiye umupaka wa Gatuna bari babukereye cyane ba rubanda rugufi biteguye kwambuka bajya Uganda, ariko babishinzwe babasubizaga inyuma kuko batashoboraga kwirihira amafaranga 30,000 yo kwipimisha. Uyu mukecuru washakiye mu Rwanda twakubitaniye ku mupaka wa Gatuna agiye gusanganiranye n'umubyara waruje kumusura, dore uko byamugendekeye. Nge nkanjye nari mamagajwe na mubyara wanjye uri hariya, mukecuru wanjye niyo yari yaraye. Noneho mu gitondo baramuherekeza bamwicaza ku cyambo hariya kuri Manizirande. Ndamanutse ngize ngo ngiye guhura nawe muzane. Mpageze barambwira ngo ni 30. Ndamupepe rwose asubiyeyo, nanjye ndagarutse agahinda nako kunyica. Ngo nyine agahinda ngarukanye nawe agasubiranyeyo, nawe niko agenda nyirumva nanjye bwanjye ndikurira nawe ari kurira. Birakaze.
iyo mubwira abaturage rwose ko imipaka yakinguye ubu nitunyura igishanga murongera muturasabwa maze turinyurira igishanga. Ibyabaye kuri uyu mukecuru nabyo byabaye kuri Jean Bosco Sindambiwe wo mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi wari waraye amajoro yiteze kwambuka mu migenderanire n'abanyayuganda. Nari naje nzi ko bafunguye umupaka ariko habaye imbogamizi z'ayo mafaranga 30. Ubwo rero perezida wacu wa Uganda nibongera baganire kuri iki kibazo cy'aya mafaranga 30. Ni menshi kuko ikigaragara cyo rubanda rugufi n'uruzambuka uyu mupaka azajya hambuka umuntu ufite business igiye kurangura ntazajya gusura umuntu urwaye gushaka 30 byo kwipimisha umuntu apfuye urabyumva ntiwamutabara. Kuri Bwana Byiringiro Danimas wajyaga Uganda kubaza uko ibiciro bihagaze ngo asubukure ibikorwa by'ubushabitsi agasanga hari cyagombye gukorwa mu mugambi wo koroshya imigenderanire. Bashaka ukuntu niba bo koko bemera ko abaturage b'abanyarwanda ari ababo kandi babakunda bagashaka ukuntu bavugana n'inzego zibishinzwe z'ubuzima ari za Uganda n'iz'u Rwanda bakagira ukuntu borohereza abaturage hanyuma abaturage bakongera bakagenda uko byari bisanzwe bakagerageza kubacaginga amafaranga make ku cyo gipimo cya test covid kuko aya mafaranga abaturage bayafite ntabo murebye n'ikigero n'ibyago twari tuvuyemo cyangwa se icyorezo tuvuyemo abaturage barakennye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero inzego zibishinzwe zibikurikiraniye hafi ibintu rwose base nk'abagenda babyoroshya mu kuntu hanyuma abaturage bashe kwishima. Tukiri ku mupaka wa Gatuna ntitwabashije kubona abanyayuganda binjiye ku butaka bw'u Rwanda bagenderanira n'abaturanyi babo, gusa twabonye abanyarwanda bagera muri 3 bari bavuye muri Uganda bagera ku ruhande rw'u Rwanda bakanirwa kwiyishyurira ikizamini cy'amafaranga 30,000 bakabareka bagatambuka. Nibutse ko imipaka yo ku butaka yafunguwe nyuma y'ibyemezo bya guverinoma byo ku itariki 4 z'uku kwezi. Ni nyuma y'imyaka 3 imipaka ifunze ku mpamvu zakunze kuvuka ku bihugu byombi zishingiye kuri politiki. U Rwanda rwakunze gushinja Uganda guhohotera abanyarwanda bagiye no gushaka guhirika ubutegetsi bwarwo. Uganda nayo igashinja u Rwanda ko rushaka kuvogera ubusugire bwayo mu bikorwa by'ubutasi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaragitse. Mu gihe imipaka ku ruhande rw'u Rwanda yafungurwaga abaturiye umupaka wa Ruhwa uhuza Burundi n'u Rwanda ntibashoboye kwambuka cyo kimwe n'abarundi bo muri komini ya Rugombo bashakaga kurema isoko rya Bugarama bavuga ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zababwiye ko ku ruhande rw'u Burundi imipaka itarafungurwa. Inkuru irambuye Temistokle Mutijima. Kuva icyemezo cy'ifungurwa ry'imipaka yo ku butaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu cyatangazwa kuwa 5 ushize, abanyarwanda baturiye umupaka wa Ruhwa bari bategerezanyije igishyika cyinshi ko uyu wa mbere ugera bakambuka bajya muri iki gihugu gituranyi. Gusa kubageza ku mupaka bagize gutungurwa gukomeye basubijwe inyuma n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Ruhwa uhuza komini Rugombo ya Cibitoke mu Burundi n'akarere ka Rusizi mu Rwanda. Kuri bamwe wasangaga no kubyumva bibagoye. Twishimye, ababyeyi twabyinye, twavugije impundu, twongeye kugira agahinda cyane no kwibuka iminsi tuvuyemo badushubije inyuma. Turebye ko twatwihutiye kujyayo ko twatwibutse ko ikinguye, twasanze umupaka udakinguye. Ahubwo mudufashe mutuvugire imbere mubabwira yuko ibyo bavuze twasanze bari kutubeshya. Twe twababwira ati byashoboka ko twagera tukagera hariya ku mupaka w'u Burundi akaba ariho batugarura. Barabyanga ati muzabimenya ko bafunguye. Ubwo niba ari ukundi rero bazabitangaza birenze uko radio yabitangaje, ubwo natwe ubwo nicyo kibazo dufite. Uretse abanyarusizi batunguwe no gusubizwa inyuma bari bizeye kwambuka ku ruhande rwa Rugombo mu Burundi naho byari nkuko. Abari bazindutse biteguye kurema isoko rya Bugarama mu Rwanda ntibyabashobokeye. Aba ni bamwe mu baganiriye n'isoko z'ijwi rya Amerika ku ruhande rw'u Burundi. Guhera ejo kwa Mungu twaciye tufata udufaranga twari twaguranye mu shyirahamwe tujya kurangura manderena hamwe na ndimukari, twisunze yuko umunsi twinjira mu Rwanda. Dushitse ngaha ahubwo twatangaye tuzigejeje hajya mbere bamwe n'abakozi badusubije inyuma ati mwe nta soni mugira, kimwebwe perezida harwo aravugira ku radio ko u Burundi n'u Rwanda bagenderanye. Mbere ubwo twumiyo ego namwe twitegura ngo nze mu Rwanda sanze umupaka wugaye nasubira inyuma
Uyu mupaka wa Ruhwa kandi ni nawo wari inzira ya bugufi yifashishwa n'abanyekongo bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza i Bujumbura aho kunyura i Uvira ngo bambukire mu Gatumba mbere y'uko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itosekara mu 2015. Aba banyekongo nabo imodoka zabo kuri uyu wa mbere zageraga kuri Ruhwa zishaka kwambuka hakurya mu Burundi zigasubizwa inyuma. Nubwo batemeye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika, ariko nabo bagaragazaga akababaro no gutungurwa. Yaba Barundi n'Abanyarwanda bakoresha uyu mupaka wa Ruhwa bose bagasaba ko inzego z'ubutegetsi zakora ibishoboka bakongera kugenderana nk'uko byahoze. Kuvuga ngo yarafunguwe gusa nta muntu wambuka. Narinzi ko nibura uyu munsi umwana ari guseke, none dore bigeze hafi saa 4 zirageze nta n'igice cy'ijana ndakorera. Yiga nuko nyine abategetsi bo biraba b'i Burundi bakaraba ukuntu babikora nabo babonye bishoboka bakugurura nabo. Leta y'u Burundi cyo noyisaba nuko yo kugurura imipaka na cyane cyane twebwe abakenyezi kugira ngo kandi twongere dukore gwa rudandaza ruto njya bukambi. Abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko imipaka ifunguye, ikibazo gisigaye gusa ku ruhande rw'u Burundi. Mu kiganiro yahaye radio na televiziyo by'igihugu ku gicamunsi cy'uyu wa mbere, Bwana Albert Shingiro utegeka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi yashimye ingingo yafashwe n'u Rwanda. Nyamara avuga ko ibiganiro bigamije kunagura umubano hagati y'ibihugu byombi bitararangira, bityo hakaba hataragera ngo Burundi bufate ingingo nk'iyo yo gufungura imipaka ibuhuza n'u Rwanda. Igihugu kibanyi cyafashe ingingo zo kugurura ni cyiza, mugabo na twebwe ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzoyinamenyesha mwigamenyesha makuru hamwe n'abarundi kugira babimenye, mugabo gushika ko amasaha iyo ngingo irafatwa kuko turakorana kugira turabe ko imigenderanire yose igenda neza. Twibaza yuko ibiganiro dufitaniye n'u Rwanda biko bigenda neza biteye kure, mugabo nobabwira ko bitarahera burundu. Nijahera rero mu minsi y'imbere tuzoyibamenyesha, hanyuma no mu gihe igihugu cyafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyine tuzoyibamenyesha. Yibutsa ko ubu hagiye gushira imyaka 7 imipaka ihuza ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi ifunze. Ni nyuma y'aho icyo gihugu gishinja u Rwanda kugira uruhare mu igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015. Hagati aho u Rwanda narwo rugashinja u Burundi kubindiriye abarugabaho ibitero. Kuva mu bihe bya vuba abategetsi b'impande zombi kuva ku nzego nkuru kugeza ku zibanze zihana imbibi bagiye bahura mu biganiro bisa nk'ibica amarenga ko ibintu bishobora kuba byenda gusubira mu buryo. Kugeza ubu ariko bigaragara ko abaturage banyotewe no kongera kugenderana bagisabwa gutegereza. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.